Mwaramutse kuri channel principal ya Semerera nakoze igice ca mbere kuri uyu mugabo uyu mushinga ntahe avuga ko ngo atavugira leta ashinzwe ishirika ryo mu Burundi ishirahamwe riri mu yadakorana na leta ariko umwumvirije wumva umengana umuvugizi wa leta canke umuvugizi wa CNDD FTD yashiririye cane reka tumwumvirize kuba cakumva ivyo ndatanguye bwa mbere kiri kuri channel Semerera. Hariho umuntu mperuka kumva numvise yigeye ngo nawe ne yadahari inyungu za politike ababarire ukabo imvugo yiwe vraiment ya Pacifique yarambabaje. Pacifique nazo yaravuze ngo mbega ngo ndamubujije ngo gutwara ngo kwiba onatere ngo gushinga onatere ngo n'umutambukanyi wiwe ngo ndamubuje guhaha nta murundi yavuga icyo cyane ngo guhaha kubwiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu kumwe ngo ndamubuje guhaha c'est Pacifique uko nari amatwa asubira uko numva bwarezwe n'umwigisha sengo yari umujiji nyina ngo yari umwigisha abigisha batangindero kera abigisha wakure bakubwira n'inzoka bagira bati kimucice ntuvuge nabi bakakwigisha imvugo ati nyamanza ntibayica imvugo n'ibyo uzovuga kirazira kuvuga twe tugikura ni n'umupapa umuntu w'umupapa asumba we wamuvugize ngo Mathias ngo ndayagije ngo ndayambaye bo ico nikibazo badede bafise bobo ntibazi kwiyubara amajambo bavuga bakagenda bakinjira umuntu ku buzima bwiwiwe personnel hanyuma vyabahindukirire ko bagaca bavuga ngo uratuvuze ngo uratuhangamye. Donc udakeneye ko nka wewe nk'ubu urumva ko ugiye mu buzima bwa Pacifique personnel utavuga ngo abavyeyi abari ibintu vy'uvuga ngo naka ntiyarezwe ivyo nibitutsi mu Kirundi mu bisanzwe ubwo ko umututse ejo garusa gusubiza nuko wewe kumbure atobikora ico gihe wovuga ngo randenganije kandi niwe watanga iyo ntambara ugiye kuri stade ugatavuga ngo naka ngo twari dushonje ubona ko turahaze c'est très normal wavuze ko ushonje ubuhaze niwe wavyivugiye sinaka bivuze igihe muvuze uyu umuhizi wa Parseme buguriye ico bita box Pandora box bodo Pandora nabusanga ubu nawo ku social media usanga ko bararitikiriza abantu iyi guerre mediatique uyitanguye ntumenye ingene hera nk'intambara zose ariko nuko yiteze utayishoboye stay out of it uwundi arajya ngaho kavuga ndayishimiye bati umujournaliste yaratevye aravuga mbega uvuga ni ngo niko vuga mu mukuru ariko uwo muntu iyo ndero ni yaheze kumbe bano bahizi baba bariko baravyumviriza nawe nyene kuba bariko baravyumviriza amfete ubugabo burihabwa iyo wigize ikintu bakugira ico nyene ntako nivyogenda je nibaza ko abategetsi benshi ba CNDD-FDD batihesha icubahiro abantu benshi icubahiro nkandagugarikanika uzokumva abantu bariko baramuvuga nabi canke bakamutyoza kuko n'umuntu yiyubashe avuga ijambo yaritomo yakarivuga neza na bintu vy'amamenasa akoresha nta bintu vy'uburofa akoresha nta bintu vyo guhuruduka icubahiro ni ucihesha nta muntu aguha icubahiro ngo nukubera iki canke kiriya muri isi tugezemwo iyo tuyubahirije nta wundi muntu akubahiriza I'm sorry niko bipanze uhitamo Pacifique iyo ndero ni yayi iyo umuntu abona ari muri societe civile atakiri muri ico gihugu ari hanze mu burenganzira bwo kuvuga igihugu arimo mugabe igihugu yahunze nareke bakiyobore arakiyobora kandi barabishoboye areke gutera barabara guhagaragara. Mbega uribuka bo we numvise ko kumbure uri mu mugamba intambara itakugezeho ariko uribuka yuko abo bantu bari ku butegetsi nabo haraheze imyaka 25 canke irenga gutyo nabo bari hanze bariko barasemerera uko nyene bavuga ati ivyo binywa amaraso vya bikomagu n'ibindi ivyo uravyibuka. Donc uvuze umuntu bamwirukanya akaba impunzi naca ceceka ubwo bwenge mu buvana hehe ivyo ako gateka kugwanira mu Burundi nakahe iryo shiri kukorera nirihe iyo theory uyivana he warabajije abo CNDD ko bo mu gihe bari hanze bataza barasemera ati nyabo nabo yoya nyabo na sepa cyane bavuga bikomago kamone umuntu yahunze niwe muntu agomba kuvugira igihugu kubera niwe biraba no gusumvya kuko akeneye gutaha kubera kiyo ceceka kandi nawe ari umwana igihugu w'umurundi. biragoye
ni nk'ubuhe butumwa ubona nka Pacifique bumuha kumbure kugira ngo arabe ingene atunganya imvugo n'ibyo yifuza gufasha iki gihugu cy'u Burundi? uyu muntu hacapfana na Mbayahaga je mbona umenga ni Mbayahaga vibe, mbona energy ari Mbayahaga, uko vuga ni Mbayahaga, je ne sais pas ashaka ari muri umuntu cyangwa muvyara wa je ne sais pas, je mbona umenga ni Mbayahaga tuko turumviriza sinzi is that me or kuko biri kose nyeka yifuza ngo ndivyo uravye ibyo iba yaravuze arafise intumbero ashaka gushika ko yo kubaka nyeka cyangwa se niyo batari yo kubaka uwo mubwira we butumwa. Nukuri nkuko dusangiye je ndi muri societe civile n'abari muri societe civile ubutumwa no muha no mubwira nti nagarura indero y'ikirundi icambere nico manza guhera agira indero y'ikirundi agira indero ariko wowe wumva kuri kubwira umuntu nk'umwana ejo nawe akugarukiye no mutima ngo wampangamye iviva ngo garukira indero qu'est-ce que tu veux dire? Abarundi nabo bariyemeza indero yo kumbu yo kuziko karona hayize inzu izi z'amabati zibye tuba mu nzu za nyakatsi ukabona ikimeze kirakorotse ikinombo kandi mwicaye ku ziko ukaganira n'abavyeyi ukaganira n'abamuna ukaganira n'abashika ugatera inkuru mukavugana ingene mwiriwe ingene ziriwe ingene imirima yiriwe ibintu byose mukaganira ariko Pacifique kintu nomubwiye nomwibira akabanga akareka kandi imyaka ndusha oya ndayandusha ni muto kuri wewe ndi muto ndagasuka imyaka kandi ndamuzi Pacifique yari kumwe n'abazungu agitegura za 2012 2014 munsi ya hoteli twari Existe. Ariko wewe uriko userukira societe civile ukamanuta nk'iyi uriko wataka undi muntu ari muri societe civile atigera akuvuga canke avuga societe civile y'u Burundi ukaba uri kura defanda umukuru w'igihugu yamusomboye amutuka uri societe civile canke uri kurasaba akajumbu umuntu wese akumviriza yumva umuntu w'umushonji ariko yisabira ati nyabona muranyibuka bivyo ugomba gutegura umugararira biteguye kuva kera horo byo gutegura byo kugarariza byo kubungu byavyamye ngo mu mutwe birayo takini abise n'ishuri ngaha mu myaka y'imana y'umusigiti yaravye ishuri ngaho yamacitse umutwe ugomba kutavuga igihugu cyamuvyaye neza kubera aje umuntu amaze kwiyemeza aje ndakubwira ajya kuba utazi ubwenge acintu ubwire wewe rero yarabona ko ari umuntu amaze kumenya ubwenge yarafite ishuri ngaho wabona abazungu bicaranye ukavuga kumba ari karondera association zo gufasha ishuri kugira ngo imbere ariko iryo shuri narareretse iraho haruguru ku musigi tutarudura mu myaka yozora munsi wacu iryo shuri n'ubu n'itafari ntariko nari je nari kumuhanura ngo agenda abwire nk'aba bari ku butegetsi cyangwa abwire banati muragira ibikorwa rusange mutere n'amabati cyangwa mutere n'amatafari ariko yaciye yugana iryo shuri n'uwo bana bahiga imivumvuri biracakoroka ariko kugira wifatire umuntu mu gahanga nk'uku kandi utari muri politike bigenda gute bo hanyuma ejo akugarukiye ugaca uvuga ngo urabona ngo aratuvuze nabi ngo je no bari kuvuga urengana uti kumbara yarenze urugero yarenze urupimo hanyuma mukaja ku yindi sujet ndashaka kugira ikiganiro cyose ku muntu musangiye umurimo muri societe civile it doesn't make sense abantu b'abarundi mwe murazi gusega pe murazi gusega rero niko nari kumuhanura yari kuzana iterambere ngaho muri iki gihugu ryacu niba ntariyebe rero musigiti Nirivana n'umusigiti ni hagati ya Nirivana n'umusigiti utaruzu ntabwo baruzu ujye musigiti urahabwa irya shuri ryari iyo ari umuntu ashaka iterambere ari kuzana agashiraho abana bakavuga ati Pacifique bwa buri abazungu bamana turacutse umutwaro bararonse iterambere twiganwe imuvuye societe civile ntabwo ishinzwe kuka amashuri je iyi system y'abarundi sindavyumva vraiment hari ibihugu mwebwe muri hanze ama societe civile yubaka amashure jewe yose mbona yubatswe na leta ayandi mashure n'amashure private schools arahari bon Oprah Winfrey yarubatse ishuri muri Afrika bon en Afrique encore une fois mais ailleurs amashure hari amashure ya leta hakana amashure private y'abanyamitahe y'abaguze amatahe
amashuri ba volontaire je ntaho ndiko ndabona aho ishirika rijejwe agateka kazina muntu rica ryubaka n'ishure. Ibi bintu abantu babona ko ari normal. Je navuze hari ibintu abantu tubona ko ari normal muga atari normal. Kandi ibikorwa leta yokoze banyama ngo leta niyiraramye nta kibazo n'ibibaka amazu y'wabo, reka tuje guhangana n'abandi bantu. Uvuze wese ngo wubatse ishuri, uvuze ngo wubatse ibitaro. Rero wovuga utubatse ishuri ntukavuge, utubatse ibitaro ntukavuge, utubatse inzu ntukavuge. Ico gihugu abantu bubaka infrastructure leta agomba kubaka nikihe? Ibintu byo gudigadiga by'urundi mu bivana hehe mu abantu ko genda barambona umenga abantu baciye ubwenge bigenda gute ntimwige ingene isi twagwa ibindi bihugu bitwagwa. I don't know. Ara umukuru w'igihugu ara umufasoni mukuru w'igihugu iyo ndero n'ukuri igituturira ngo nturangamize niko no muhano igituturira nturangamize ubwo ntushikanye. Uyu muntu ni Mbayahaga 2.0 ni Mbayahaga donke ni babantu baciye ubwenge mu Burundi uyiri ku ngoma uca umusaba. Aba ndakurahiye uyu ukuri bagaza sinze imyaka afise nimba yarahari uyu yarafise igiti ciza kuri we yarafise ciza kuri Frodo yarafise ciza kuri senda afise ciza. ni babantu igiti ucurira nukirangamiza umusozi utari bunyiganze uryama munsi imbwa utari bukage uyifyura yifitiye doge ugomba kuba always kugira ngo urugire ucujya. Dude hari abantu bafise principle bagenda ko bati jewe leta ije ikica abantu ni bamwe byo bashaka navyo nzorya. Iyo bantu bavigena kuri principe bakemera gasonza bakemera gahunga hari n'abera bagafungwa bajya mamada bamaze imyaka mu gasho. Ba Martin Luther King baremeye barabarasa, ba Mahatma Gandhi baremeye baratama privilege bari bafise bajya bagwa gasore baremeye barapfa. Hama abantu bafise principe monsieur ntabwo abantu bose bagomba kuza kwikurba mu CSNDFTD kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza. Ivyo umwe mu bikora ni mu bikore mu biryohe bw'umwe na Mbayahaga mugabo ntimusabe abantu bose ngo babe abantu bampemuke ndamuke canke bansumira inda. Oya uraraba maso ntashikaye ugaruka ku mashaka yari ndamuciye umugani gituturira rwanda uri Pacifique niwe bwiye Pacifique niwe umukuru w'igihugu niba umukuru w'igihugu yaza abantu bashira abarundi niho azoba ayubashe n'abarundi kandi nawe nyene yubashe n'abavyeyi bamuvyara rero umuvyeyi yamuvyaye yumva mvuga ngo ndayishimiye. Stop ivyo nivyo byo gusalama abavyeyi b'abantu umuntu ivyo n'amafuti ivyo n'amafuti pe umuntu ashiramo nyokoso muri ko muvuga umuntu afite imyaka 48 40 ingahe ivyo vyavye bizana kubikoza mwiki ivyo n'ibintu byo no mu kiroba ngo n'umuvyeyi arasigira nyoko ketse kushama ibintu vy'abavyeyi ku muntu akuze ivyo vye niho bagaruka kandi mwebwe abantu b'abarundi kandi ubako biva hejuru mukavanga ibintu bitavangika je umuntu ashama abavyeyi mu bubahirize mu zake kwazana muri ibintu vy'induru. Dude Javye bivane muje nico tumajere nk'idisku nk'indayitorera kiraza ko ushiramo umuvyeyi muri ibintu turiko turakora. Okay abavyeyi ibintu dukora navyo bazi ubashiramo iki? No ibi bintu bica bintesha vanfete ibintu byo kutagira imbibe muri politike ntugira utereka ngezaha umuvyeyi umushira muri biku for what? Nashimi avuga se baru umuvyeyi aravuga ati umwana ndafite umwana. Stop me. Stop. Ye akubiri ko sabiti umwana we. Ujana n'umwana tuba. None boreka kuba mukuru w'igihugu cyo kuba ngo. Ejo kuba hangu undi muba. Byo cyo umukuru w'igihugu. Utuba umukuru w'igihugu biragoye ko. Stop idiot. Umukuru w'igihugu nta muntu nta tege kuri hari ngo abantu baho umukuru w'igihugu. Okay? Twese dufise abakuru w'igihugu hari abakuru b'ibihugu bizima igihugu capfuye na igihugu cyanyuma mu Burundi iyo ufise equipe yatsinzwe nta muntu yuwa uwo mukapitene wa equipe yatsinzwe ivyo bivanemo. Okay Uburundi ni igihugu cyatsinzwe kapitene wayo nta muntu amubaha ivyo vana byo kubahwa. Ibihugu bizima bikomeye ivyo musanze muja gusegamo ivyo mpuzu mwambaye bivamo abakuru b'ibihugu babo barabatuka. Iyo microphone ubona kwizosi iyo ntebe wicaye ko ibintu vyinshi marinette hanakoregwa hari abakuru b'igihugu bari function ibihugu bikora ivyo vya UK vya France vya Belgique vya Norway vya Etats-Unis vya Canada they are not perfect mugabo bikora neza gusumvya Burundi. Abanyagihugu still barekuye kwidodomba n'ubu tiko turavuga nawe uja kuri radio nabanda kubwira cyangwa kuri YouTube kuguringa Trump ushaka jambo ry'igitutsi ushaka umuntu ariko aramutuka kuguringa Macron ushaka kujya muri gitutsi umuntu baramutuka
mutuka singenda kuvuga ngo mugende mutuka umuntu mugana vuga n'abantu biyubahirije n'ibihugu bikora neza umukuru w'igihugu ntategera kubrije abantu ngo munyubahe vyanka vyakunda ivyo bintu mu barundi mu bivanemwo kumbure Burundi kubera muri ko murasaba muri ko murasegerereza ni mukoma amashi mukubita inkoro hasi fine kumbure Burundi kubera uzi ko baca bagupfunga nukoma amashi ukubita inkoro hasi fine kubera uzi ko bokwaka kazi koma ukubita inkoro hasi sava jesi vyose ndavyanse mugabo ntucuvuga ngo natwe tuce tugenza ngo tukuruba tukomashi imbere y'umuntu tutarespectinga we don't respect anybody tutabona yuko akwiye iyo respect urayikorera respect ntabwo yihabwa komsa stop that ntabwo tuna ivyo ntavyo ndabemerera umukuru w'igihugu ni ikintu gihambaye utamukunda rindira atware no umukuru w'igihugu ni ikintu gihambaye c'est vrai mugabo après tout nko nakubwira n'Imana hari abantu batayubaha Yesu Kristo abantu batamwubaha aba profete abantu batabubaha kubaza ikintu ugenda ngo efose ku bantu ni ikintu kiri mu mutima basho no kwicisha bugufi kugira bakwereke mugabo nticyubwa kubahisha gutinya abantu benshi ngabo muratinya ntabwo mububaha murabatinya abo sende ndazi ko mubatinya benshi ntimububaha nawe wo peut-être uri kuvuga kubera yinda ndazi ko peut-être utawa hariho chance yishikutawa je wa mugabo we hariho chance ko abantu tabubaha gusubatiye iyo chance narije Burundi nabo bayemo ndabuzi but paso reka sibabe nsesa gatabi siwe yahishije n'Imana yamushize watubwiye ko babatoye watubwiye ko abo bantu mwabatoye none bahashyizwe n'Imana gute ndi kuri atubwiye ko bagifashije umuheto none iyo Mana yabashyizeho ryari bashyizwe n'Imana canke bashyizwe n'abantu babatoye it doesn't make sense man it does not make sense at all niba umukuru w'igihugu yaza barubashe n'abarundi niho azoba ayubashe n'abarundi kandi nawe nyene yubashe n'abavyeyi bamuvyara rero umuvyeyi yamuvyaye yumva avuga ngo ndayishimiye avuga se barundi umuvyeyi aravuga ati umwana ndafite umwana akubiri ko sabiti umwana oya n'umwana tubaha none boreka kuba umukuru w'igihugu ariko kubaho ejo ukubaha nk'ubundi muba byo bicuba umukuru w'igihugu utuba umukuru w'igihugu biragoye ko kubaha umukuru w'igihugu ni ikintu gihambaye utamukunda rindira atware siwe yahishije n'Imana yamushize hariho ubona bye numva wasemera ku radio ngo yanagwanye aravuga ngo nyine cyubahiro ntiyagwanye utaraburogwa umugani baca simbandana ni kirundi yaracumbuwa bivuze ingwano ntayazi wewe kwera ingwano urayizi wewe pe waragwanye tuvugisha ukuri wewe waragwaye kwashi kuko ubu turiko tukera usanzwe abantu bagwanye kwashi utagwaye kwashi kirazira kugira ijambo uvuga muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ciza wewe waragwaye kwashi bwana Mugamba no rero tazi ingwano zari mu ruseseka mu cibitoka tazi mu banda za kivyuka ntavyuzi wewe wagwanye cyari ntawazi generali ntamunsi no mu bigani yarusha niwe yari imbere niwe yasereka umuhari wari ukiri umuhari niwe twahuriye arusha donc nababwiye aba bagabo uyu mugabo mva ko yaja Arusha avuye mu Burundi baja guhura n'abandi bavuye muri Maki donc aba ni babandi nyene baza barataratamba bagenda aho kushitse ku ngoma aribo bakomera amashi kugira bagume kuri standard yabo sans principe bon nibisanzwe ko murukeneye kubaho mugabo no kureka bashoye gusemera bagasemerera nawe uri kurasega ugasega ntaco hajya uwaye ministre de l'intérieur menya byinshi nta hantu utamenya aravaho aragenda arakora mu buzima bwose bw'igisirikare kabine militaire arajya he aratwara aeronautique
hajya rero umuntu bo reka ngeza muri make uyu muntu n'umuvuzi wa CND n'umuvugizi wa CND sinzi abantu bigeze kwidodomba ngo ndeva nta muntu afisa bamuvugira ngaba barahari mbaye hagana uyu muhizi n'abavugizi biwe ibintu byose areka aravuga avuze ngo n'umuntu atatse kwa politique hanyuma ugasanga areka avugira CNDD-FDD areka agwanya abagwanya CNDD-FDD cyangwa abayikritika bavuga nabi ndavyumekana ko ari umuvugizi wa CND boje wunze mukasi muri société civile n'umupoliticien asanzwe gusa mu Burundi atuza kuzara bembereza kugira ngo ashobore kuronka ivyajya très normal nabwo ndamukariye najewe ubumvuye ku kazi nejo nzogasubira ko nibisanzwe ari ku kivi mugabo gusa kwitira izinjya société civile ivyo njembo n'amabo afa samakosa mugabo nagomba kugira icariye ikindi kwataka abantu mutariko muri ku rugamba rumwe cyo gihe jembo nakuri we kurarondera induru ica gatatu iyo utuka umuntu hariho n'uvuga ngo n'umuvyi arasigira kunuku cyangwa umuntu akatukagira imbibe ibintu byo gutukana ugaca ku bavyeyi no ku vy'abantu bajyana ku ayo n'ibintu by'abarundi nibaza ntaziyo tubivana ubundi bagomba kumunda muri discussion uyu muntu yavuze kiniki yaho n'amafuti nagasubire kubivuga mu gacuca ku bavyeyi n'ibindi ama projet ariko ikora personnel ivyo numva ari ibintu abarundi bakoresha juste kugira ngo barabe kuba winning argument ku nzira novuga zigishenze sawa mu gihe umunsi meze tuzosubira